ndakwaza ikibazo ndakwaza ikibazo ufate indirimbo zasohotse guhera mu kwezi kwa gatanu uziharura uko zingana hanyuma uca intoreramwo 10 canke 20 wokumviriza uri kumwe na sona nyoko mu rupangu canke n'abana biwawe uca uziharura unabe ati bega zingana gute 10 gusa 10 wokumviriza uri hamande y'abana muhira wicaye dadi ari hajya mama ari hajya ure turicaye sasa rero tugatwumviriza indirimbo hagize imisi hasoka indirimbo zitandukanye ndetse n'izaba nyene twita yuko arabaririmbyi bakomakomeye hari post twigeze kubona y'umuririmbyi Satubi aho yagira ati abafana banje bambye ngo nanje ndirimbe ngo ngiye gusohora igishegu ngo kandi ngo kizoba gihambaye hari n'andi majambo ariko arava mu batandukanye bari ko baravuga bati umuziki w'u Burundi hari indirimbo ziriko zirasohoka bigaragara yuko zirimo amajambo atari meza n'amasana atari meza cyane wowe nk'umumenyesha makuru ukorera radio amajambo iyo umuntu azanye indirimbo uvuga ati aya majambo ari mu je sinoshobora kuyakira indirimbo ni nk'amajambo bameze gute muri abo baririmbyi nyine muri ko muravuga hari habidogera abamenyesha makuru yuko bari mu batuma umuziki utagera imbere abo bantu baraswaganya ariko mushikina cyane cyane no TV online nofata ko ije kugira ngo ifashanye n'izindi TV online ziriko zirakora neza niyakora neza muyishike niyakora nabi mudezabone mugani niyakora neza nkibi bariko barazana abarwa dukora ama debate nk'aba bakenewe ibintu nkibi babikenewe icyoke baba bariko barakoresha uburyo butari buke kugira ngo message bashike ko musanzwe muri I'm sorry urazi kongo gona don't deny it bremushuira ngagushuira tukibuka ibintu bizabirangira I'm sorry babe I'm sorry tabizi yuko nkunda can't deny it nugushuira ngagushuira I cannot stay muri bimpabarira Ndabaramutse mwese muri ko muradukurikirana abakunzi ba Bishop TV ndazi ko muri benshana mudukurikirana mu bice bitandukanye vy'igihugu mumaze kubona maze guhagatigwa n'aba radio presenter bakorera amasamirizi agera kuri 2 ndavuga Edisson yahoze akorera radio Kiritire aho asanzwe anakurikiranira hafi umuziki w'u Burundi canke industry ya Buja Flavor hamwe na Jean Patrick KIVODO nkuko mubona turi kumwe akorera iradio iririmba RFM radio frequence menya aba bose nkuko mubizi bakorera ibinyamakuru canka amaradio aho basanzwe bitaho cyane cyane umuziki w'u Burundi muca mwumva yuko atakini tugira tuyaga atari umuziki w'u Burundi atari entertainment muri Buja Flavor muri 257 ndahera kuri KIVODO salama sana mzee KIVODO nguri ndahera kuri Edisson hari impamvu mperenga KIVODO mukuru wanje biri gute my brother fresh kabisa umeze neza cyane bon sana Bishop TV ni Bishop kurumva kama kawa murakoze cyane tongetse turamutse bariko baradukurikira kuri Bishop TV no munezero udasanzwe kuba natumiwe kuri no TV online nofata ko turi mu bambere na KIVODO dushobora kuba tuvuyeho nk'aba radio presenter rero kubw'ivyo turayibatije mu izina rya Yesu bamaze kuyibatiza salama sana KIVODO namahoro cyane ndagushimiye gose byimva mutima antivirus y'umuziki w'u Burundi na cyane kandi nemeza yuko turi abambere kuko gato karakura asante sana mumaze kubona turi kumwe na Edisson yahoze avec Jean Patrick KIVODO aya namazina muzi muri entertainment muri Buja Flavor nta kindi tugira tuyagene ku muziki w'u Burundi mbega umuziki w'u Burundi wavuye he ugeze he uri kugana he ndahera kuri Edisson yahoze wewe kuva ugitangura umwuga wo kumenyesha amakuru cyane cyane muri entertainment ya 257 muri Buja Flavor umuziki urafise ukuntu wawusanze kino gihe ubona umuziki ugeze kimwe nofata ko n'urugendo rudasanzwe KIVODO hari byinshi yatanguye kubona imbere yanje imbere yuko ninjira muri uno mwuga ngoma ngaruka ko ari mukuru wanje ariko haruhande yuko ari mukuru wanje haraho nabisanze nanje hari ivyo twafadikanije navyo kugera aho bigeze ari nabavutse mu nyuma gutyo twakuze ndibuka ko dukoresha ibiganiro mwebwe nyene ba formidable benshi barakuzi nk'umwanditsi mwiza biga hariya muri ETS ndibuka mukorana ibiteramo n'abartiste batandukanye byari ibintu bitoroshe twarabaye mu bintu bidasanzwe
twarakoranye ibiteramo n'abaririmbyi aho wagenda ugasanga ukoreye déplacement cyangwa ukayibura harageze igihe aba artiste bitwa ba legend nabo nyine ubwabo babona ko batafisa aho bariko baraja aho bariko baravana aho bariko baraja ariko muri rusangi yibuka ko ntangura ibijanye no gumenyekanisha umuziki w'u Burundi no gufasha aba artiste b'u Burundi haraho nasanze bigeze mugabo kino gihe ndemeza ko umuziki w'u Burundi ugeze ahantu heza uramaze gutera intambwe kuko ndibuka ko byashika umu artiste aje mu kiganiro akabura uko ataha nibaza ko KIVODO mbere cyabona ugasanga umu artiste arashitse hawaheze ikiganiro nka twe cyo genda koresha ibiganiro byo mwijoro akaca kubwira ngo bujya hajya nubwo ari saa 4 z'ijoro guhangira ndahakubite n'amaguru no muri bagenye twise ko banise amazina bose ndiko ndakubwira ko bitari byoroshye kuko hajya iyo hari crise kanaka mu gisata kanaka hari gihe gifata bose mugabo kino gihe ndashima ko benshi bafise imiduga yabo abenshi kino gihe ubona ko bashitse ahantu bararonka n'aba brand ambassador mu makampani atandukanye abenshi kino gihe nubwo bishika ugasanga ntibarashika aho bifuza ariko urabona ko kameme atinya hari abagitinya gufata taxi vero hari n'abatinya gufata bisi mu numero gira mvate bana kino gihe je suis star hari haho maze kuva naho maze kugera ibindi ndaza kuvyongera ko muga muri rusange ndemeza ko muziki hari haho wavuye naho ugeze kandi aho ugeze ni heza kamakawa muvyumva kumyenga KIVODO tuvyumva kumwe kuko aho bica bintera gusubiza kenge kanje inyuma nkaca nibuka umuziki nasanzeho muri 1996 uratandukanye cyane n'umuziki ubu novuga uri kurasohoka ubu 2021 no kuvuga kera muri iyo myaka niko ndahita kuko niho nanje gana narutse ico gihe nabaririmbyi bari babayeho nabi cyane abaririmbyi bari babayeho nabi bivanye n'agaciro k'amafaranga yico gihe amafaranga yafite agaciro kandi gakomeye cyane amplisi kuyaronka cyari ikibazo gikomeye cyane ndibuka ko aba artiste abo bakomeye batari ubwatsi ngo nabatari ndibuka ko hari abo twahurira muri ville abwira ati man uvuye he bana je mvuye mu Kamenge je mvuye ku Mutanga je mvuye ku Musaga n'amaguru me uno musi rero suko bikimeze ari umustar jewe hari ikintu mbona nkunda kubwira nyakubwira Imana mutama wanje ari ayitwa Fariyazi hari igihe byashika tugeho mu giteramo muri concert nko kuri Saga Plage cyane muri za mise viva t'imagine abantu bariko barakomera amasha avuga ati oh iyo ya hanyuma igiteramo kigiye kurangira ukibona umurongo w'aba artiste nyine bariko baratambisha abantu dwe turagonda intoki man lift kubera ko ico gihe n'amafaranga yarahari mugabo ubu ndashimira Imana kubona Fizo afise imodoka yiwe Satbi afise imodoka yiwe Lelo afise imodoka Basa afise imodoka Roma afise imodoka urabona ko hariho aho twavuye koko kandi ni hari cyane sinifuza gusubirayo oya turacyatera imbere muramaze kuvyumva muri ko muravyumva ibyo ariko barashikiriza kubijanye n'umuziki w'u Burundi aho wavuye aho ugeze naho uriko urerekera ariko naho muvuze muti umuziki uriko uratera imbere hariho abarinzi bavuga batahubwa umuziki uriko urasubira inyuma ni kuvuga yuko mutabibona kumwe Bwana formidable kandi gufasha gatoya micro nkuko natanguye ndabivuga si bose bagomba kuronkera rimwe abaririmbyi ni benshi cyane hano ku butaka bw'u Burundi binagoye ndetse no kwa promotingira rimwe tugerageje kuraba amaradi ukangana hano ku butaka bw'u Burundi haruhande yaho ukaraba no kuntu abaririmbyi ku munsi bavuga KIVODO ngahora muri telefone le numéros inconnus afise ngaho muri telefone z'aba artiste bakeneye ko aba promotinga ni benshi abariko barasohora indirimbo nshasha kino gihe ni benshi kandi abo bose bavuga ntibazafise indirimbo zifise aho afite hari umuntu asohora indirimbo imwe akaca yifuza ko umustar aca yifuza gushika handi hantu kora kifuza kumera nka Farias agifuza kumera nka Satbi nka Roronka kanaka me ntibikunda shora gufata umuntu amazi imyaka 20 muri game
10 ans muri game wewe atanu umwaka uramara hari n'igihe ujya hit ku ndirimbo imwe nivyo nama ndiko ndavuga bikaba birangiye nijya nama ndiko ndavuga bwana formidable umuririmbyi ugasanga arakoze indirimbo imwe irabaye hit akaca atangura kwigereranya n'umu artiste amaze gukora indirimbo zirenga 50 akava ngo kanaka ngo ubu ndamurenze ni igiki kimuteye kuvuga ko amurenze ahuye n'abafana barenga 10 bavuga ati mani urarenze ako kantu ko nyine agatuma yumva kumengo ibintu bimeze neza muga siko bimeze turaza aba artiste vyagiye bishikira mu izo nzira ugasanga yarakoze indirimbo mu gace yatangura gutambukira hiti atanguye gutambukira hiti na cyane cyane kukijanye no kumva ko nimba nshitse mu kibano nimba nshitse muri quartier kanaka nkabona barambwiye yuko hari aho maze kugera cya ntambukira ivyo nyene but uko bigomba kugenda ahandi indirimbo ya mbere baye hiti uca wifunga ahubwo ntibanakushoke bakumenya nivyo namandiko ndavuga bwana Kivodo ati je ku giti canje mugabo ko ndabibona nuko umu artiste amaze gukora indirimbo ya mbere kaba hiti ntagashoke yigaragaza indirimbo ya kabiri ikaba hiti ntagashoke yigaragaza ku ya gatatu azoba afise igitinyiro kidasanzwe kuko ntiyandagaje ntiyimenyekanishije hakiri kare kandi atarafatisha azumva ibikorwa gusa shatse kuvuga ije no ku ndirimbo ya mbere ntiyo bikeneye ko artiste aja mu giteramo nope ati kubera iki ntushobora kuja mu giteramo ku ndirimbo ya mbere indirimbo ya kabiri indirimbo ya gatatu hanyuma umaze kugenda uzosanga abantu bamaze kumenyera kandi ko kumenyera ni twa dufaranga tw'inicyane kizibazo bamaze kumenyereza bazavuga ati kana kameze uko ariko indirimbo wayiririmbye ni byiza yuko wayiririmbye ahubwo iyo ndirimbo nibanze ifatije kugira ngo izina ryawe rigere kure kuko uri kurubaka izina kirazira kugira ipupa ngo wumve ko utegereza ngo umubebezwa hajya ntagiye musinza kuryoherwa nibatangure kubazanya ati mbe uyu muntu yaririmbye indirimbo ninde ahubwo anayisohoye no ku radio ntaje yo rero bamutumye ku ndirimbo ya mbere je sinkunda kuvuga ngo genda ngo gushoka utanga ibiganiro je niko ndavyumva biraryoshe cyane aho ugenda abantu bamaze kubicisha inyota afite tukagenda ugira ati bana ngaha hantu ndagiye mugabo nimumva ko ari je naririmbye no ndirimbo bimaze imisi iri kwiravuruga iri kwiratera akaduruvayo canke iterambuti yaje baraza ku telefone ari kandi baraza gutangara haruhande yaho kitangwa gutegura ama clip video abantu bakakumenya ibintu bikagenda neza ikintu kitwishe ngaha nukuntu dushaka ibintu byacu byihuta uko tubishaka ahubwo niturindire ngo success zimanze ziduge pore utsindagire buke abana bavuga yuko umuziki utaratera imbere nabatabirimwo babirabisha amaso canke babirabira inyuma burya hari abantu benshi tubwizanye kuri kino gihe nitwebwe no artiste ashobora gusinya amasezerano yo gukorana n'ama company arenga 5 canke arenga 3 mu mwaka umwe nitwebwe n'aba artiste ubu kino gihe ubona ko afise ingendeshwa zitandukanye nitwebwe n'aba artiste kino gihe ugize uramubwira ati nkene kwane korabona kana akakubwira ati ntaronse 500,000 ntibikunda canke umuriyoni nitwebwe n'aba artiste ubona ko agiye ahantu kame mubona ko hari ikibanza kino gihe citeka bamuhereza utabibona ntabibona ariko bazobibona uko bigenda kose reka tureke gute ibikorwa vyivugire ama nabo bavugira inyuma twebwe ntibashaka kudusamaza nimba turiko turakora kivodo agahera mu gatondo ari muri barakora kuva kwa mbere gushaka kwa gatanu jenga era kwa kabiri kwa kane kwa gatandatu n'ibindi biganiro bitandukanye ndiko ndavuga umuziki w'u Burundi sinshobora gucanja ngaho mvuye ngo naco ndiko ndakora aho mvuze mu muziki naho uri kuraja twene kivodo cyatumanika miko baravuze ati naho turiko turakora journalisme aba radio presenter bakora cyane cyane mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru cyane cyane ku muziki w'u Burundi baravuze ati umuziki uri kuratera imbere ntwari bwabo n'abasinya ama contract atandukanye basira imiliyoni canke ibihumba amajana kugira ngo mushobore gukorana ati izo nyimboneka rimwe ati bigaragaza yuko umuziki uri kuragerageza gutera imbere no gusaba yuko bamaze kugira subscribe uragira commentaire ati ibintu bimeze bon muramubona Kivodo bamwita antivirus mu muziki w'u Burundi Kivodo nkeneye kumenya ko bwawe nka Kivodo Jean Patrick wavuze yuko batanguye umwuga wo kumenyesha makuru mu muziki w'u Burundi muri za 90 ni naba ntihenze nagomba kumenya amadefo wowe ubona kino gihe mu muziki w'u Burundi naya eka ndagufashe mikro nanje nukuvuga amadefo hajya iyo umukozi ariko arakora neza kenshi abantu bakunda kubona ivyiza yakoze ako kenshi bakunda kubona amadefo kuntu bakorwa kandi hariho n'ukuntu abantu bawumva kandi hariho n'ukundi kuntu abantu bawo kritika bakawuvuga kuko ico gihe yari yo periode nyene abantu bari barimo ndibuka karorero Fizo basohoye indirimbo yitwa Karatatu hakuna matata maisha ni karata yesai abantu baravuze ati no uravye oya bagiye umenga bari abaniga sore
baravuga ngo urumva ngo karite ngo bitugane ngo nyuma ngo aberewe ki ngurumva ngo ifite ingorane niho yuko critique zarabaho kandi ikindi kintu abantu dukiye kumenya turakwiye kwagura imitima yacu tukemera critique ziri kote negative kuko utaronka critique ziri muri kote negative ntushobora gutera imbere okay no kuba yuko defo dufise mu muziki wacu ntidufise umutima wuguruye wo kwakira ayo makritike twifuza gusa ngo we bana ngo mani ngo uritesa ngo we ngo mani ngo ko atari no oya harageze yaho rero tuje muri yo kote nawe nyene tukayiga tukayimetriza kujya twize ati woko mukari sana ukora neza ukavyakira nibindi wige kuvyakira ivyo nuko barakubifata uzosanga umuziki wacu umeze neza rero utwo tunenge tugaragara cyane mu muziki Burundi turahari ni natwinshi mugabo nuko abadukritique abatuvuga atari bari bakwiye kutuvuga urumva no kuvuga abantu barakwiye kugira ayo makritique n'abantu bazi by'umuziki vraiment n'abantu bazi aho uwo muziki wazananye naho umuziki ugeze none gute nk'umuntu ashobora kubwira ngo ngo indirimbo ngo ya Edisson ngo mani ngo irabishe ntazi kuvuza gitari ntazi kuririmba ntazi niyo bita umutwe mecha kubwira ngo bangu ujya ndirimbo ngo man ujya ngo mani ngo siyo sawa ubundi nawe ugira gucya anye ngo je ngo fise ngo re musicale aha aho ntitushaka kuhumvikanira ariko ndifuza ko umuntu yogira critique y'umuziki w'umu artiste ngaha muhira mu Burundi nuko yogerageza akegera kwanza aho none mubayeho gute bimeze gute indi byagenze gute ugira ikore aho ni umenya n'ubuzima bw'uwo muziki bisigwa yuko rero umukozi ariko arakora neza hagaragara utwo tunenge kuko abari umukozi akora neza none wewe boza go critique gute utari kurakora nibishoboka oya nibibaho utari ko kivi nibishoboka ya bisigwa yuko rero nyimba uno munsi hagaragara utwo tunenge bisigura yuko abartiste bacu barafisiyo bari ko barava niyo bari ko baraja rero kuri jewe novuga ati tugabanye critique cyane ariko tuvuge duti umufuko wanje harimo ibihumbi 100 reka nkuremo 200 ndabitereze formidable kugira mu cameraman wiwe bashiremo igitoro bagende kundero makuru aho zogeze critique yego ariko tukiri ngaho nyene kivodo reka mbere ndagahere kuri Edisson muri abo baririmbyi nyene muri ko muravuga hari habidogera abamenyesha makuru yuko bari mu batuma muziki utagera imbere abo bantu baraswaganya we gato ko hora mu muziki byari bimeze gute oya je ntumbaza ngiki jewe ndi ikinda kikubwiye kwera ko maze ukimbagije bahora muri game ni kubura cyayirimo kuko ntayuraja because uri kura hostinga nk'umu presenter harandi kura hostinga ndazi ko nzo kumva kubisa makaririmba ntacyo bitwaye ko umumenyesha makuru ashobora kuririmba ubona abamenyesha makuru bakora jewe aho ngeza amaso nka formidable tonable admirable abamenyesha makuru barafasha kugira umuziki utera imbere urakoze tukiri ngaho nyene ariko jemba nifuza yuko tuvuga neza twiyuguruye cyane formidable tuko twaguhaye ibiganiro hari amayaje nagusabye nyuma naragusabye wivuge ije sinakigera ko jewe nta nuwari kuyansaba ibyo ntivyari gukunda kubera ko je nagenda kubamenyesha makuru mbona yuko bafise uwo mutima ariko bakunda kuvuga ngo nta mwonga uburi sato formidable jewe nja muri iyi game hari amanalize mwamwe umuntu azaragira le radio gato nimba batarabishikako harageze ko babishikako kugira bakura aya makuru mwibarabara ni bamanika amatarif mu maradiyo madimisi je ku kinyamakuru nsanzwe nkorera canke kuri radio nsanzwe nkorera tubiganiraho akatari gake ku buryo bw'uko ninahura n'umu artiste kanaka ije ataza kunyambika ibara kuri radio canke ku muyobozi w'iradio ngo namuhaye 10,000 ngira nkubwire ko atamu artiste n'umwe hano ku butaka bw'undi ndabisubiyemwo ashobora kubeshaho umuririmbyi oya umuntu uzumenyesha makuru niyoronka ivyamuhemba bro niyoronka ivyamuhemba ati gute je mfise amasaha angahe hajya 1 2 mfise amasaha 5 mu ndwi haruhande ayo masaha 5 hari n'ibindi biganiro vy'ama animation umuntu bisaba yuko acishamwe indirimbo z'abartiste b'igihugu kugira ngo visibility gume yamamara ku bikorwa vyabo reka rikafate ku muntu uzeye reka mfate ku
mfatire ku masaha nkorera ko jewe RFM bafise amasaha 5 muga KIVODO arashira ko n'ikiganiro burudika na RFM no kuvuga n'amasaha 10 mu ndwi tujye kuri Buja FM ndabija ko kugira ngo bumve yuko uku kuntu usanga bariko baridogera mu biganiro KIVODO akoresha ni umva mu indirimbo y'inyamahanga uracumutera amabuye hasi hejuru mufururizo akubita indirimbo z'abarundi ibiganiro nkoresha ni indirimbo z'abarundi muri ayo masaha ndiko ndakubwira hanyuma utuza kubaza KIVODO hajya kuri radio wabo umu artiste numwe arakora igiteramo ari yumvira ati nakoze igiteramo ko KIVODO yamvugije ko KIVODO yakoze ibishoboka byose oya pana kiguhereza KIVODO reka nje gushimira radio kuko radio yamuhaye ujya mwanya cenzi wacu niwe twumva ngo basinya amamiliyoni nitwumva ngo batwe amatelefone miliyoni kunuko ibije ndiko ndabivuga mbabaye kuko usanga sometimes aba artiste rimwe na rimwe baca bagaruka bonyene ubwo bakavuga yuko atakintu nakimwe radio ariko arakora ku butaka bw'u Burundi kandi atamafaranga atakiguzi tugera tubasaba kugira ngo tuvugirize indirimbo kandi iyo bakoze ibiteramo hari gihe batwigamba ko canke bakigamba ku bandi yabana ati twebwe gushika ubundi dushobora gusinya contrat iri musi ya 5 millions nishobora gusinya contrat iri musi y'imiliyoni 3 eziki ya contrat ko turatubona bakoze ibiteramo bayisinye hari umunsi wari wari mvata amaradi atandukanye hana sanzo menyekanisha umuziki w'u Burundi reka tugire symbole de reconnaissance twiyumvire kwibuka basi byonyene ngende nimba zoba 50,000 nimba zoba 100,000 natware kwa no maradiyo hanyuma biratsa gushika baguru urupapuro banategurira ko amakuru y'abaririmbyi cyangwa tegura kandi makuru kugira ngo ibintu beze bigende neza igitoro kirashobora kuza gukama sibo bagomba kutubeshaho mugabo ya migenderanire twovuga yuko yo haba basi kugira ngo bavuga ati hari ico nakoze nanje ntaco bariko barankorera Buja FM Hit Connection bakora amasaha 2 ku munsi no kuvuga imistana amasaha ngahe 10 shirako nayandi masaha yo kwa La Vista amasaha 10 amasaha 2 nyene sadire amasaha 20 mu muziki w'u Burundi bro kiretse gusa muntu ze kwa La Vista muri katika extra ariko bavanga umuziki hanze no mu Burundi mbwa bahera hani wacu ariko dufata amasaha 10 ku muziki w'u Burundi ja kuri radio Colombe ja kuri radio Buntu ja heyi CCB please dufise ibiganiro vyinshi biriko birambada kugwaruka bw'u Burundi kandi aho hose bariko bakora bariko baritanga ntibashobora kujanga ngo bavuge ngo nta kintu kiriyo kirakogwa muri game cyangwa industry y'umuziki w'u Burundi jewe ndiko ndakora hajya amatakamye mbaza direction ndondira ukuntu mumfashije agakinju nyuma amazi kugira ngo iganiro gikomeze nibo bisopa haruhande yaho mvuye kuri radio nta muhira nta muri mwiza gutelefona mu kiniki nibikunda nibareke kutu bonyine ubwo bavuga ko bakenye niba bakenye amafaranga bahereza abamenyesha makuru kandi bakenye abana franga none niba amafaranga bafise baza gutanga amafaranga ku bamenyesha makuru gute nibareke kudutesha urubwa niba hari avuga ni bamwe ariko ntabwo ari bose mu gihe ari bamwe ikintu kihari n'igiki nuko bareka twakora akazi kacu muri buno bwitange kuko ejo canke higa yejo amaradiyo numvise ko aramwe matamwe kubitangura ni wacu biriko biraza buke kurihisha nyene niko bimeze hanyuma haze umva ko ari engage avuga ati je narinjiye mu kazi tufate nk'akazi nawe ifate nko gufyina uwo mu artiste azoshika hajya kabonana n'ubujejwe by'ubutunzi hanyuma agatanga ko kanoti baca bamumpereza ati mwavuganye gute hanyuma nikiringo kinganuku ashatse aronuvera hanyuma ashatse akavuga nitbiswe ko tutazobavuza mugabo nituzokorana nk'abantu kameme bafitanye imigenderanire na radio kandi birumvikana umuntu yamaze kuri akanoti kiwe sico kimwe mwuwo mwanya ibikorwa cyabifata nk'utagufyina kandi nazo zora mwibarabara ngavuye ngo nari amafaranga Edisson yayahaye radio gira amahoro KIVODO jewe nunganiye ni kuvuga izo ni zangwane duhura nazo mu kazi kacu kamisi yose dufise ingwane nyinshi cyane burya je niko nakunda kuvuga je niko nakunda kuvuga urumva akarorero abaririmbyi cyane akarorero je ndibuka ko hariho igihe nigeze cigimenga nari hebashi nari Ngozi nari Mukanzi nibuka neza ariko narahuye n'umuririmbyi rero ntiyaranzi yuko ari je nitwa KIVODO ntiyaranzi yuko ari jewe ariko nakuja gusaba uti twa twicaye hano nyene mu kabare gutya bari mu migwi ibiri bamwe bavuga ati ujya mutipa akora neza cyane ubundi mutipa yacavuga ati mwe muramuzi nije ndamuzi vyatari imana nje ndamuzi kunuku ca ndahora ujyanye nagiye gusanga hari abantu bapfa kwitiranya gusa ibintu none nko kuza kuvuga umuntu ukamuvuga nabi utanamuzi bice bifashe iki none sasa yari kavuga wewe kandi yari kuvuga nabi jewe ariho ndi ngo aranzi ngo turazinanye ngo kunuku ngo bango yaje ngo ku radio ngo jewe ngo ndamuvugisha ibintu bitameze neza
ya cyane umva umenga naje umenga novuga mugabo ndarindira mugabo ndarindira no cyanamubwira ati cyamamagara nyamuntu nyene yari yanjanye ambwira ati wane hamagara ujya muhungu cyamagara umupolisi nti ingo umfashe ikintu nta brage nabwi umupolisi nti ndagusavye uyu muhungu uyu asubiremwo ivyo yavuze ati no finalement wavuze yuko je ndi umuntu mubi none je warunzi carte yanje y'akazi niyi ngo twahuriye he oyaye ngumva nyene ngo kwa rugushushira igara rero bakunzi reka ndakubwira ushaka re gushusha irigara gerageza ushushira igara ufise ivyo uri kurashushamwo urumva kujya kuvuga umuntu nabi naho mwigeze muhura ntimunazinanye ntimugize gute nivyo rero bikwega izo ngorane bagenda bavuga ngo bamenyeshe makuru ngo barabahereza amafaranga urumva ugasanga birateye umudugararo je no kubwira ikintu kimwe hariho abartiste baza ku kazi bakaza ku radio mu kiganiro kandi ari ku murango hana tano atana chimafisi ukaba oblige kwisopa ukamwamara déplacement kugira asubire muhira yes urumva ivyo tubikora kenshi urumva ivyo onye twebwe tubikora kenshi mugabo ugaza wumva umufana niwe agenda adomeka ikirandaranda amajamenyesha makuru ariko camo cha Edisson none burya anye ko hariho abatagira amara déplacement eske none basura nkamana none bashobora nkamara kuri bumenyesha makuru ariko tubikora dukorera abene gihugu kubw'umutima w'ubushake n'urukundo urashaka reka ndakwibuse ikintu kimwe nk'ubu unye hano mu Burundi ntakubesha na radio make yohemba umenyesha makuru kwisaha ikamuhembera igikorwa ciwe aba yakoze ariko bamenyesha makuru n'abavyeyi je ndabakunda cyane barifata bakifata neza bakihangana bakanyegeza bakabika neza ibanga ryabo gitangaza makuru bagafasha bene gihugu urumva ivyo byo kuba ko ari abastar nibikini biki c'est bon n'abastar ariko nyimba uri umustar ibuka ko ufise umuvyeyi n'umenyesha makuru akuvuga guhera mu gitondo gushika mu ijoro atigera ryama ariko avuga inkuru yiwawe none umufana wawe ko kutoca umweriyanta ati jewe bagiye abantu bamaze kunuku mugabo umufana wawe uri kuramureka agatuka umuntu kuri Facebook uri kwereka umufana wawe akidagadura atuka abantu kuri Facebook timashira nk'umuntu ashobora gutuka umuntu nka Kidumu ishire mu kibanza umuntu ashobora gutuka umuntu nka Kidumu umuntu atuka igitutsi gikomeye Fariyazi umuntu atuka igitutsi gikomeye Cedric Bangi umuntu atuka igitutsi gikomeye Satubi umuntu atuka Natasha umuntu atuka artiste wese ngo ni kubera ko ngo amatimu ari amatimu nibande bayazanye ni mwe baririmbye na umenyesha makuru je numva bafise timu yiwe eske Edisson we hari timu ya Edisson office ntayibaho jiwaze canke Bishop TV je ndabona timu yabo bagenda kuri Facebook bagiye gutuka abantu ya ntibishoboka ariko rero je ndakunda guca ngirwako umuntu ukunda umuziki w'Urundi ndakwinginze cyane uvugiye kuri Facebook uba uri kwerekana isi yose yuko mu Burundi nta mu artiste ariyo kandi aba artiste barasemerera bavuga yuko mwebwe ari muri ababosi babo none kubera iki none gamuca mugenda kubandagaza baca mubambura impuzu zose bakagenda bahenya aha tukiri ngaho nyene ciye nibuka kubera iki none mwemera yuko babahenera kubera iki muvyemera mwebwe abafanzi kubera iki muvyemera nawe babosi nyene nawe babosi nyene kubera iki muvyemera kubera iki muvyemera mugabo munaza critique sasa za kutukana na bitu bya burofa kubera iki mutovuga yuko hari abantu baduhenera mubivuga ivyo navyo kisha bitu bishiye pare asante sana ariko akoreka duse n'abasimbiza gatoyi duhereze kuri aka kantu muri kino kiganiro kandi gakomeye cyane kariko karavugwa muri industry ya Buja Flavor hagize imisi hasoka indirimbo zitandukanye ndetse n'izaba nyene twita yuko arabarimvyi bakomakomeye hari post twigeze kubona y'umuririmbyi Satubi aho yagira ati abafana banje
bambye ngo nanje ndirimbe ngo ngiye gusohora igishegu ngo kandi ngo kizoba gihambaye. Hari n'andi majambo ariko arava mu batandukanye bariko baravuga bati umuziki w'u Burundi hari indirimbo ziriko zirasohoka bigaragara yuko zirimo amajambo atari meza n'amasanamu atari meza cyane. Wowe nk'umumenyesha makuru ukorera radio, amajambo iyo umuntu azanye indirimbo uvuga ati aya majambo arimo je sinoshobora kuyakira iyo ndirimbo, ni nk'amajambo bameze gute? Tubivuge neza, yavuze ati nanje ngira ndekure indirimbo irimo igice cyo ku rwego mpuzamakungu international. Sasa jewe sinzi ubuherutse twari muri atelier, yari atelier kubera twari guhanahana ivyiyumviro hajya muri IFB y'abafaransa, twahurira na Landry Mugisha, twahurira na Maître Muvayo, twahurira no waraja serukira presidence, gutyo muga twari ko turaganira ku bijanye na cyane cyane ku ma social media. Sasa rero social media Maître Muvayo yarabisiguye neza, iratandukanye cyane na radio. Ibica kuri social media, moi je te dis la vérité, bijya vyandika kuri social media muri radio bajya biva kuri social media ntashobora kuza ngo bivugireho, ntibikunda. Radio iratandukanye cyane n'umuntu bukeye ashobora gutanguza Facebook akavuga ngo numenyesha makuru cyangwa iki, baragerageje kubisepara kubikompara. Mugabo reka ngaruke cyane kuri kumbajije kuri iki kijanye n'ivyo notisha mu radio cyangwa n'ivyo notishamwo, ngira ngo bwira ko message itangwa muri radio. Radio ni ikintu cica kikongera kigakiza. Mvuze ko cica kikongera kigakiza, nimba no shobora guha umwanya umuntu akavuga yuko bo hari ibintu ariko arakora bishobora kuza bisubiza inyuma umuco w'ikirundi, mwo mwanya hadira ugagwa. Abandi yuko yugagwa turakurikiranwa higo sense rero idukurikirana kugira gute ndave duta umurongo. Rero hariho nico bita ligne editorial ko bijanye na radio, ico wiyemeje cyangwa umurongo ugiye gukorerako. Rero twege umurongo dukorera ko hajya kuri radio, urumva ko ni n'imico kama mwo muco rero mukubahiriza. hari indirimbo je ntanacishamwe hajya kuri radio, izo ndirimbo zose ziza mu bisanzwe zisubiza inyuma umuco w'ikirundi, izo tuzumviririza hehe kuri YouTube. Biherera kuri YouTube en fait, bigaherera mu boîte sometimes kubera bakicemera ko bazivuza, bigaherera ku ma club ziranasohoka nyinshi urazi ko kino gisohokera kuri YouTube. Rega ubu nta ndirimbo bakizana kuri radio ngo barazizanye, sibo KIVODO kenshi basirukira ama link. Rero ndukiye link imbere ko mvuze indirimbo manza kuyumviriza, numvise harimo amajambo ashobora kuba yosubiza inyuma ugwarukana cyane cyane kubijanye n'umuco canka karanga. Niyo ndirimbo ndanayivugije, urumva ko nanye naho bwanye no mandiko ndidigaza no ngasubiza inyuma radio nkorera. Rero kubw'ivyo je imbere ko mvuze indirimbo ndayumviriza, d'abord igomba kufise qualité nziza, nkumva kwiza gusona neza ku bantu baza kumviriza radio. Kigira kabiri, d'abord mera kuri message ashatse gutanga ni yihe. Hama iyo message maze kubona message ashatse gutanga cyanangura kumviriza, rero ntuze na beat. Eski beat wumva yaririmbye gutemeze gute, mugabo ivyo maze kumva bikwije bimeze neza, indirimbo iraja mu zindi kavuzwa. Rero ikindi naco ku ba artiste kino gihe bariko barakorerana cyane cyane tubwizanye kuri ku gishego, reka ndabivuga uko nyene kuko tubona kumengo niyo target bafise yo kugira ngo indirimbo zabo zitobore, bafatiye kuri faiblesse ugaruka bafise kino gihe kijanye no gushushanya kugira gute. Hari amaterme rero usanga bakoresha muri zino ndirimbo zo kugira ngo abumve ko bategerezwa kwatirwaruka. Zya ndirimbo ngira nkubwiza ukuri, si indirimbo zushobora kuvuza uri kumwe na papa na mama. Ni indirimbo uza kuvuza uri kumwe nawe musanga imyaka. Ni indirimbo uri ko aza kuyumviriza iza kumukwegera mu bindi bibazo kanaka. Rero kubw'ivyo target bafise nibaza ko bigoye guhava ndayivugira hana, ahubwo benye n'ubwabo uzoca barondera bwana formidable babaze bakubwire target bafise. Uko turabona kumengo si hani wacu gusa no mu bindi bihugu niyo target ihari. Twaguze twumva indirimbo z'abanyamerika mbwa rutazi birimwo mu bibazo cyangwa turamenya kongereza gake aho kongereza gake twako turamenya. Rero twage tusanga rero twumviriza indirimbo z'ibitera soni za hatari zuzuye amajambo ntushobora kuvugira ngaha kuri micro. C'est-à-dire quoi, nkuvuga ko hani wacu rero aho bigoreye indimi baririmbamwo turazumva, ni ca Giswahili kino gihe benshi baracumva, ni ca Kirundi benshi baracumva, na Kongereza bagira baracishamwe karumvikana porepara abantu urabona ko turi muri East African Community. Rero baraba amajambo bakoresha mu ndirimbo kugira ngo turako indirimbo zovugirizwa hose. Kukira aho nyene hari n'abavuga bati hariho n'intuzenye indirimbo z'abanyamahanga mwingiye mushobora kuba mwakira cyane mushobora kuba muvuza zirimo ayo majambo mugabo biri mu zindi. Izo ndirimbo zamyeho kuva na kare. Ngiye kumubwira ko umurundi ayisohoye wewe mwosha mu class vuga bijya bavuga mu cyongereza mu kirundi twumva. Oya sino bivuga gusa bari ko baradukurikiranye ko babizja. Noneho tugira n'Imana kino gihe ama radio yaramaze gufata umurongo wo guhagarara ku ndirimbo z'abarundi.
tubwizanye ukuri ko bakivodo batanguye bakora kino gihe siko bikiri ariko n'iz'abanyamahanga barazi ni gake uza gusanga zifise nka 10% nazo nyine izo 10% ni umuntu ayidusaba kino gihe usanga turi mu biganiro kenshi kubera indirimbo z'abarundi zabaye nyinshi kira gihe indirimbo zari zihari mugabo ntizari nyinshi kino gihe dufise n'indirimbo ziryoshe ijya midiho abanyamahanga bakoreramwo abarundi ntibayikoreramwo kugira ngo dutambe twumve nyene ko tumeze neza muga tugira imana kino gihe abartiste b'u Burundi barakorera muri zijya beat z'abanyamahanga zigatambika ni nayo mpamvu rero ngira nti iz'abanyamahanga ndiko ndakubwira ngo kino gihe ngo twona zihagarara ko cyane twosanga turiko turihenda uko indirimbo z'abarundi zirahari kandi zifise quality nziza zitambika zimeze neza ahubwo gusa hakenewe ko hatangwa message hari n'indirimbo nyinshi zihari vraiment kandi zitambika zigoce batarinze gucishamwe bijya biboro zishobora gutambika zimeze neza rero iz'inyamahanga kino gihe hani wacu ni nke par rapport y'indirimbo z'abarundi ahubwo rico twosaba nuko bomenya bati indirimbo turiko turaririmba turiko turavuza iski nindirimbo ziriko zirafasha iki abarundi nindirimbo ziriko ziratuma igihugu gitera imbere gute nindirimbo ejo noshira muri competition kugwego mpuza makungu zigahagararira ikirundi koko zigahagararira igihugu cy'u Burundi naho je mpagarara rero kubw'ivyo target bafise nayo nzi muga target tugerageje kugira ko naho nk'umuntu nyene akukenera gufa umuziki w'u Burundi uza gusanga bafise target yo gufatisha ugwaruka kubera ariko babona rukunze ibintu bigezweho mbere nk'abana ati dushobora kuba turi no muhe vya nyuma Oneski yaje muze ebana jewe sizi kuvuga umuvumbi kumuvumbi unatoa oya jewe ikintu kimwe no kubarira dufise virus imwe iteye ubwoba cyane dufise impemu mbi kandi ibisha cyane turafise impemu yo kwifuza umuziki turafise impemu yo gufa gukukumba ibintu byose tutarinze gucagura aho ngomvye kuvuga iki no kuvuga abaririmbyi bacu barazi kuririmba abamizisi barazi kuvuza ivyo vyuma neza cyane mugabo defo ihari niyo defo yo gufata ibintu byose babonye bagashaka kubigira ivyabo urabibona none twe twakuze tuma ngo fuck you bitch motherfucker tuvyumva gucyo nyene mugabo ico gihe basokuru bacu baravuga ati no iryo jambo ntuzuyirahire unarivuge iryo jambo ni ribi urumva iryo jambo ni ribi ugacukura uvuga uti ebana kijya kintu sinzi cyo cy'umugabo ariko none kubera rero yampwe twe dufise uno musi uzubona hari ibihugu bitagira umuco none nka Amerika barafise umuco nta muco bafise kubera yuko ari igihugu cyahuriyemo abantu bavuye mu mingi itandukanye none nyereka rero nyamuco wa Amerika nuwe ntibishoboka nico gituma bo bari kuri cible zitatu muri Amerika baririmba amafaranga baririmba ubusambanyi urumva baririmba ubwicanyi none gantu karashize ngaye natwe tubiririmba ivyo bintu ntibishoboka aho dutangure rero tutangwe turirimba ivyo bintu mu Kirundi eske nibange bazokumviriza za ndirimbo zacu za kanovera ucu fata umwanya wiyumvira ati kubera iki none abaririmbyi b'abarundi batagenda mu competition ayo mahiganwa kubera iki batayajamo none wewe waje guhiganwa nuwazanyenye niki nyenye n'ikintu ninye n'iryo jambo ugiye kumva basi we rero basezana iyo jambo rivuga fuck you bitch urizane rero tubyumve reke iyo ngeso yo kwama dukopya ibintu by'abandi dukora umuziki wacu uraryoshe cyane kandi bikomeye urumva turashobora guhingura indirimbo ukumva ko ari indirimbo ushobora kumva imbere y'abana none ndakwaza ikibazo ndakwaza ikibazo ufate indirimbo zasohotse guhera mu kwezi kwa gatanu uziharura uko zingana hanyuma uca intoreramwo 10 canke 20 wo kumviriza uri kumwe na sona nyoko mu rupangu canke n'abana biwawe uca uziharura unaye ati bega zingana gute 10 wo kumviriza uri hamande y'abana muhira wicaye daddy ari hajya mama ari hajya ure turicaye rero sasa rero tugatwumviriza indirimbo uza gusanga nizo 10 atani ziriho kubera urumva no sambrage je ndiyumvira yuko abaririmbyi kuri je ndabasavye
nabasavye jewe nshimitse hari umuviye umwe gutya yanyu yitwa Didier Bukuru Bekere yakora avuga ati birateye isoni cyane dusige tubura indirimbo twumviriza za nouvelle génération tukazibura dushobora kumviriza tumwe n'abana none twumvire chanchi wa misi twumvire Nick Dev nabo bakera nyene kuko bafite akanovera man bafite akanovera ariko none abafana niho muri nyimba ariho muri mwabafana kubera iki none mutaduza ibiganza muti ubu rero turarushe za zindi za kibucibuci vraiment mindo naona hivyo ariko rero camu cha Edisson iyo target rero nyimba ihari koko bazabideklare abo baririmbye kuko nyimba ushaka kuba umunyamerika nuko shaka kugede kibucibuci mugabo mbe disiri yuko wewe nta kiyundoze muri yo ndirimbo kuko wiyenze gusugashiramo ikirundi gusa muri yo ndirimbo egari yuko wewe uri kurica imico yacu uri kurayonyanga ubu rero basigaye bitwaza rero ngo urumva ngo twari kuri piscine urumva ngo twari ngo kuri plage ngo twari kuri plage mureke kutubesha reka turabibona mureke kutubesha turabibona dushaka muturirimbire amajambo meza abakobwa bacu ni beza cyane dukeneye kubona ibindi Imana yaratanze ahantu tubarabira aho rero no mu maso muze burabandika ko amasashi bwana ni hatari KIVODO Jean Patrick muri RFM muramuzi mu biganiro bitandukanye ndavuga mu kiganiro cyitwa barakoramye n'ikiganiro burudika na RFM muri radio RFM cyangwa radio fréquence minia twari kumye kandi na Edisson yahoze muri radio Culture radio y'imico kamakora ibiganiro bitandukanye cyane bijejwe no gukuza cyangwa guteza imbere umuziki w'u Burundi mwumvize ko bashoboye kuvuga byinshi kubijanye n'umuziki w'u Burundi aho wavuye aho ugeze naho uri kuragana amadefo agaragara mu muziki w'u Burundi wamaze kuyumva turashobora kuba turiko turakurikirwa n'abari canke abafana canke nabandi bajournaliste ndagushimire bro nta kindi no kurana nje gushimira kanya twamaranye Bishop TV nibaza ko abariko baradukurikira bagende bagire subscribe haruhande yaho bagire like and share wongere banashigikire abana b'igihugu bariko barakora ibishoka byose kugira ngo bifadikanye na cyane n'abatishoboye nshatse kuvuga ba artiste mu buryo buke bafise ariko mushiki na cyane no TV online no fata ko ije kugira ngo ifashanye n'izindi TV online ziriko zirakora neza niyakora neza muyishike niyakora nabi mudezabone mugani yakora neza nkibi bariko barazana amarwa dukora ama debate nk'aba bakenewe ibintu nkibi bikenewe icyoke baba bariko barakoresha uburyo butari buke kugira ngo message bashike ko musanzwe muri haruhande yaho ku bantu bakunda nkurikana kuri Facebook ndabona abansi n'abakunzi muri benshi rero ndasubiyemo jewe umuntu atinya cyanga moto ave muri tele kuko bongiye kuza nabi ungiye kuza atakurya umuntu atakumvugo mbabarira amatwi ebana ncana direct ikintu cyabaye kivugo kiri navyo KIVODO yavuze ngo je ngiye gukoresha imvugo mbabarira amatwi jewe ntanguza Facebook nta muntu nagishije inama nta muntu angurira amamega telefone nkoresha ni yanje rero baza banca amazi bagira gute uwunyinjiriye ndamubloka ndamubwira agenda ko utsukunyinjirira kometel ariko uje agira commentaire iri itajanye n'ivyo nagize nibisanzwe abantu badiskita bagira gute mugo zancha amazi atandiye ebana hari ikintu je nibuka kandi cyatari abantu bazi ko bafite amafaranga yabo mugabo badafasha abandi abantu bagiye kusugira ingorane mugiye kubona ivyago bikomeye cyane kuko nta kuntu ufite amafaranga yawe menshi abantu bafasha abantu shiramo amafaranga mu bantu abantu barayakeneye ubafashe fasha abantu bakeneye ubufasha bwawe none mugiye none ucigira gangi man mugiye ucigira umuntu watarangura umutawune none uri umutawune mu biki hasa uko tawune mu bitugane ujya pizza wenyene ya 30000 mu gihe hari abandi bantu hajya anye bifuza 2000 bare bro 2000 bare akagemeri kaboneke me ugiye kujya pizza 50000 100000 ngo nayo wanje sayi wawe uri kubakira munda urazi none ibice bisohoka mu nyuma ni kadavere yesa je vuga ati rero amari wawe yakoresha ibikogwa bifasha abantu kugira abantu babandaye babaho murakoze cyane anje nuvume ngo nshobora kubashira mwe mwese mwari ko muradukurikirana muri Bishop TV nazi ko mwamaze kugira subscribe muragira commentaire ati iganiro kimeze bien sana muragira ama partage menshi
turabakunda cyane mwumvise ivy'umuziki bababwiye aho umuziki wavuye naho uri kuragana naho ugeze KIVODO arahereje aravuze ati mwege mukeneye gufasha muge mufise amafaranga agerageza mwinvestize mu gufasha aba bantu batishoboye hasta la vista turabakunda cyane merci beaucoup